nta yindi formule ihari. Ntihagire uzoguhenda ngo ukora ibikorwa ngo bikomeye ngo wotanga ugafasha imfubyi ugafasha abapfakazi ukubaka amashengero ukagura iki, ariko utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ivyo ukora byose ngo bizogaragereshwa iki? Bizogaragereshwa umuriro. Ikikwereka ko abantu kamere yabo yanduye, dufise kamere ka Adamu. Urabe n'umwana akira kabebe aragibere nyina akamujya ibinyigishi, ninde yamwigishije kujyana amenyo. Bakunzi bahori Kanani TV, mbanje kubaramutsa n'amahoro y'Imana abane namwe. N'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dushimira Imana. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, ndakuninahaza ndagutazira ukuri Imana yanje. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika muri gato na kanini. Uri Imana iduhezagije umunsi mwiza nk'uyu ukuganira ijambo ryawe. Uri Imana yadukunze ntituzohengeshanya kubishima, kuko iyo ataba wewe ntitwari kukumenya, iyo ataba wewe ntitworazwe ijuru. Ariko kubw'urukundo rwawe mwami Imana, turi abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru kubwo amaraso yiwe ubwitange bwiwe. None muvyeyi mwiza, ndagushimiye kuri urwo rukundo rutangaje n'izo mbabazi zihebuje. Icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise n'izina rya Kristo Yesu, amen amen. Nagira ngo turabire hamwe ingene umuntu ashobora gukizwa, ingene umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri. Haleluya. Hariho n'uwundi vyateye amadidanira yo ingene bigenza, ariko nta kindi ni kwizera uyo mwami gusa. Reka dusome muri Yohana igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Haravuga ngo Nikodemu. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwaza kuri we mwijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwira, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwira, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Amen. Uyu mugabo Nikodemu yari umwigisha w'ivyagezwe, yari umufarisayo, ariko ngo akaraba ibitangaza Yesu akora, akaraba amajambo yigisha, akaravuga ati uyu muntu ivyo ari byo byose ntasanzwe. Haleluya. Aravuga ati ntasanzwe. Hanyuma biba ngombwa yuko ngo agenda mwijoro. Igituma yagiye mwijoro kuraba Yesu n'ukubera iki? N'ukubera yatinya abafarisayo bagenzi we. Yarabatinya, aravuga ati niyo nagenda, kuko murazi ko bamuhama, bama bashaka kumwica, kuko ivyo yabigisha byarabacumita mu mutima. Nuko n'uyu munsi usanga hari abantu bahagaze ku idini cyane, ubuntu bwa Kristo ntibashaka kubwumva, n'abantu bona bahagaze ku amategeko niyo bahagaze ko, rero bikajya mu matwi yabo. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana ko ijuru ntushaka kuribona kubera ibikorwa byiza bakoze. Ijuru utuzoribona kuko Kristo twamwizeye, tukizera ko ari we yapfuye akabambwa akazuka, akanyaga ububasha n'ubushobozi bwose Satani akabuhereza abamwizera. Haleluya. Nta bikorwa wokora, kuko hariho abazi ko agakiza bagakorera, hariho abashaka gukora ibikorwa byiza byinshi, ariko igihambaye nuko wizera umwami ukamwimika mu bugingo bwawe by'ukuri. Haleluya. N'ibyo ukora byose ukabikorera mu rukundo rwiwe.
Haleluya. Rero ngo Nikodemo araza aramubaza ati none mwana nukuri ndabona by'ukuri yuko wewe wavuye ku Mana uri udasanzwe, nashaka kumenya ndabigenze gute. Yesu aramubwira ati mve ndakubwira ati ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana utemeye kuvuka ubwa kabiri. Arazazanirwa aravuga ati umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri gute? Jewe ndashaje, ni gute ndasubira mu nda ya mama mvuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati umviriza, utemeye kubyagwa n'amazi na mpwemu ntibishoboka. Haleluya. Bisigura ngo urizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwa, ukavyizera ko yapfuye akazuka. Haleluya. Hanyuma akaguha uburenganzira bwo guhinduka kubo icyaremwe gishasha. Nikodemo urumva yarazazaniwe. N'uyu munsi ndazi ko hariho abantu bashaka kuzazanirwa kuko n'ibintu bitumvikana ingene umuntu yokwatura amajambo akizera gusa hama ngo avutse ubwa kabiri. N'ibintu bigoye, ubishize mu bwenge bwawe biraza kukugora, ariko bisaba yuko uja muri mpemu ni wako agutahuza. Haleluya. Akagutahuza yuko niwizera uyo mwami ubuzima bwawe bihinduka kandi nawe ukemera kugenda nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ngaha ryatubwiye ngo kuko icyabyawe n'umubiri ngo naco no mubiri. Uyu munsi ukiri muri ya kamere ya Adamu. Haleluya. Ukiri muri ya kamere ya Adamu ukora nk'ibya Adamu nyene. Haleluya. Narababwiye nti umwana ikikwereka ko abantu kamere yabo yanduye, dufise kamere ka Adamu. Urabe n'umwana akira kabebe aragibere nyina akamujya ibinyigishi. Ninde yamwigishije kujyana amenyo? Ninde yamwigishije kwimana? Ninde yamwigishije kuvumana? Bisigura ngo umuntu wese avukana kamere kabi, kamere ka Adamu, kamere yandujwe na Satani. Ariko umuntu aduhindurira ko kamere n'ukwakira ubuzima bw'Imana muri twebwe, tugashobora kurongorwa n'iki? Na mpemu yera. Haleluya. Haleluya. Ngo heraba ngahanditse ngo ikivyawe n'umubiri ngo n'umubiri, ngo ikivyawe na mpemu naco ni mpemu. Uvutse ubwa kabiri mpemu w'Imana agira iki? Acaza muri wewe akazura impemu yawe imwe Imana yagushiramo umunsi irema umuntu kuko ngo yamuhemukiyemo impemu zayo. Impemu yawe igasubira ihura na mpemu w'Imana aje muri wewe, hanyuma mpemu yawe ikavyuka igasubira gusubira gukora, igasubira kuba nzima, ugasubira kuvugana n'Imana, ubuzima bw'Imana bugasubira bugatemba muri wewe. Haleluya. Rero nta yindi formule ihari. Ntihagire uzoguhenda ngo ukora ibikorwa ngo bikomeye, ngo wotanga ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi, ukubaka amashengero, ukagira iki, ariko utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ivyo ukora byose ngo bizogeragereshwa iki? Bizogeragereshwa umuriro. Haleluya. Igikorwa kitazogeragereshwa umuriro, kizogeragereshwa umuriro ntigishe, ni igikorwa wakoreye mu rukundo rwa Kristo. Haleluya. Wamaze kumwimika mu bugingo bwawe, ukarongorwa nawe, ugakoreshwa nawe, aho ni ushobora gukora iki? Ushobora gukora ku mutima w'Imana. Haleluya. Nikodemo arabitahura. Nawe uyu munsi ndakwingize ngo utahure, wizere, uvuke ubwa kabiri. Haleluya. Uvuke ubwa kabiri kugira ngo wakire ADN ya Kristo, ADN ya Adamu ikugwe muri wewe. Nta gikorwa cyawe cyiza cyoshobora kugihindurira kamere kawe. Haleluya. Kamere kawe gahindurwa nande? Gahindurwa na Kristo aje mu bugingo bwawe. Haleluya. Ndumva nogeza ngaha, ariko nkwifuriza muntu w'Imana ngo nukuri urenge, ndasubiye kukivuga, urenge idini urimwo. Ntituzoseruka imbere y'Imana tujana amadini tusengeramwo, ariko tuzoseruka imbere y'Imana tuvuga ngo twarizeye uyu mwami, hamo nawe ni wazogushikiriza data. Niwe wenyene naravuze ashobora kuja mu buko bw'Imana agakurayo ikirego cawe kiri imbere y'Imana, akagikura akagitabura. Haleluya. Hanyuma akagushikiriza Imana akavuga ngo uyu yaranyizeye, uyu yahindutse icaremwe gishasha, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwifuriza muntu w'Imana kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ugafitwa mu gitabo cy'urupfu. Mana data rugira byose uri mu ijuru, mbandanya kugushimira kuko watugiriye neza. Iyo ataba wewe
ntitwari kukumenya, iyo ataba wewe ntitwavuye mu maboko y'umugwanizi, ariko kubera urukundo wakunze umwana w'umuntu, watanze umwana wawe, uyo nawe aremera araza aritanga, araturokora dukura mu rupfu adushira mu bugingo. Yesu nsubiye kugushimira ubugira kandi nibutse urukundo rwawe, nibutse imbabazi zawe, nibutse ubuntu watugiriye, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Mwami ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko uvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.